cyane kuri stade Ingoma ubona ko hano impande zose byamaze kuba umuriro. Eka turabe hano MFRS arasubiza kwa Isa Kizimana. Isa ararondera Leonard asubiza kwa Isa arabitegereza arasubiza hagati kwa Mega Kiza. Eme anazana kwande ariko umupira hano arondera Roger ariko biranka. Eka turabe Muzinga arakwakwanya Muzinga barinjira hano ariko rera hagarara neza cyane. Eka turabe hano Benjamin Rukundo Benjamin kwa Beni acomekera Juma Mohamed Juma arakata Enoch asubiza kwa Beni Irakoze. Beni kwa Isa Kizimana asubiza kwa Beni Irakoze ku ruhande rw'inyuma Flambeau du Centre barahererekanya neza cyane. Isa hano asubiza kwa Beni Irakoze. Ben aracomeka imbere arondera Juma Mohamed Juma umupira uje hanze no gusubizwa mu kibuga n'amaboko na Muzinga barakwakwanya. Turabe Muzinga hano hagarara neza cyane hano Muzinga reka turabe hano Flambeau du Centre barawufata Asumani asubiza ku ruhande kwa Roger Bigirimana. Roger arakata arazana kwa Asumani ararehuka neza cyane usimbana kwa Beni hano arazana kwa Enoke Kiwara. Enoke acomeka hagati arondera Cedric hano reka turabe Mavugo hano arakata arabarondera aracomeka isantra ariko baba reka turabe hano Muzinga abarahagarara neza. Reka turabe hano Muzinga nimero 5 abamwitane Rashidi. Reka turabe Muzinga hano bacomeka ari imbere ariko MFRS agapira aragafata. Reka turabe MFRS hano asubiza kwa Beni ku ruhande. Beni Irakoze. Beni hano bazana kwa Juma Mohamed. Juma hano arondera Kiwara ariko baramugogera. Reka turabe hano basubiza ku ruhande rw'inyuma Isa Kizimana ukadekona barakwereka ariko Isa arabanguka acomekera Cedric ino. Reka turabe birakomeye Isa mujya Muzinga baba ariko ikirigitsinde kinacho hano munyezamu Jamari ndeho kubwa yahagarara neza. Hano Benjamin Rukundo yaramutirashije ariko biranka. Reka turabe hano Muzinga hano Rashidi ararondera hariya Diodone. Reka turabe hano barondera Benjamin Rukundo ariko bamuca ku mutwe. Reka turabe Muzinga hano Kizigenza ninde bamwita Diodone. Reka turabe hano Muzinga barinjira neza cyane full stop. Reka turabe Muzinga. Reka turabe hano yewe hano bari binjiye. Reka turabe Juma Mohamed ahagarara neza. Juma araza Asumani acomekera Mavugo ariko munyezamu asohoka neza cyane. Munyezamu Jamari ndiho kubwayo. Reka turabe hano Muzinga hano Muzinga barinjira ati offside habaye kurarira ku ruhande rwa Muzinga hano muhagarikizi ati habaye kurarira umumenyereza Omar ntakagero yahagurutse arata amaboko ati ibi bintu nibiki. Reka turabe hano basubiza kwa Enoke Kiwara hano basubiza kwa Beni Irakoze. Beni kwa MFRS umunyezamu wa Flambeau du Centre comeka hano imbere MFRS arondera comekera Rukundo Benjamin Rukundo arabacamwo yewe byari bikomeye hano. Mega Kiza tereka ku mutwe ariko biranka mupira uca hirya y'izamu gato ku masantimetero make. Mupira uterekwa imbere y'izamu hano muhagarikiza aramugabisha ati usubiriye kudekona uteba ati ndakwereka. Hano Jamari arayiconga hano kubita shuta rikarondera Rukundo Benjamin bashira ku mutwe. Reka turabe hano Muzinga bahagarara neza. Muzinga utemenya ko ari babandi bari mu kibanza cya nyuma. Reka turabe hano abiragenda gute. Rukundo Benjamin acomeka hano arondera Mavugo hano kwa Juma Mohamed. Reka turabe Muzinga bahagarara neza nimero 5 bamwita gute. Reka turabe hano Rashid acomekera mugenzi we ariko Asumani hano arawufata.
Asumani acomekera Beni Irakoze ku ruhande rw'inyuma azana kwa Isa Hakizimana Isa arazana kwa Roger Bigirimana hano ubona ko Gilbert agiye kwishusha hano katurabe hano biragenda guteka tara Muzinga hano batereka ku katurabe hano barinjira neza Flambo di Centre Juma Mohamed Juma arakwinjira nasa byakomeye hano abafana ba Flambo di Centre hari ubona ko batariko barabona ivyo ari byo neza ati ibi bintu nibiki biriko birabakuru no munsi ati ko yindi migwi twayicamwe dushwanyaguza ati uyu mugwi w'inkora bara wa nyuma aturatumeye kwa mowe reka turabe hano arashira ku mutwe ariko mavugo umunyezamu yakira agapira neza vyoroshe mace kari hano kuri stade Ngoma hano Gilbert avuye kwishusha aho mwanya wari wose ashobora kwishira mu kibuga katurabe hano umupira urabandanya neza cyane neza hano Kasimu hano bari binciye Muzinga katurabe Muzinga hano Fares arawufata acomekera Asumani hagati Asumani asubiza kwande kwa Roger Bigirimana Roger ara Asumani Amis azana kwa Enoke arakata Kiwara Enoke hano azana kwa Amis aracomekera Rukundo Benjamin ni mubi Benjamin arinjira muri Mukorumbone yewe ariko kona kick hano munyezamu avuga ati aya makosa niwe wari uyakweze Juma Mohamed arasohoka hinjira Gilbert tuyihimbaze ku ruhande rwa Flambo di Centre impinduka katurabe hano arayicomeka Roger Bigirimana baratereka ku mitwe mupira uca hanze wo gutereka imbere y'izamu rya Muzinga mace havibanire mace yayobeye benshi kugeza kuri uno munota wa 60 na kangahe nta gitsindo kiraboneka ku mpande zose reka turabe umugwi wa mbere uri kukina n'umugwi wa nyuma hari ku rukino rubereye ijisho reka turabe hano Muzinga bahagarara neza Enoke ashira ku mutwe aterekera Fares hano asubiza kwa Gilbert tuyihimbaze Gilbert hano barondera Gakiza akabacamwo arabamara Gakiza yaragiye ariko ikarata y'umuhondo ari nako agire akayitanga hano Gakiza yari yinjiyemo abantu mwe ariko bamukora ikosa mbega biragenda gute turabe hano Mambata kwishaye bonesha kuri Stanislas TV hano ikarata y'umuhondo itangwa kuri nimero 15 bamwita Jire Masumbuko wa Muzinga ino ni kufra yagiye gutegwa ku ruhande rwa Flambo di Centre ninde agiye kwitera Roger ayihagazeko Beni ayihagazeko ninde yitera mw'abantu mwe abiragenda gute turabe hano muhagarikizi hano arabatondeka barubaka uruhome arimwe gwiyeriko turabe hano Beni Irakoze arayiconga ariko igwa ku ruhome iragaruka Beni Irakoze Beni arondera Roger Bigirimana Roger aca ku ruhande ariko umupira uramusiga uja hanze wo gutereka imbere y'izamu rya Muzinga uko biba vyifashe kabisa hano Omar ntakagera atabona ivyo ari vyo turabe hano 22 ninde Diodone Kizigenza wa Muzinga acomeka neza cyane hano Muzinga barabonana turabe hano biragenda gute turabe hano comeka neza cyane barondera Gakiza
Benjamin Rukundo arinjira araza kwivumbagaza arondera penalty ariko biranka. Eka turabe hano biragenda gute. Lele Leonard hano neza cyane from body centre. Enoch hano Enoch kwa Beni kwa Lele kwa Asumani aracomeka imbere ariko ati ni offside. Ati hano hari umukinyi yababaye. Fisimani Irambona wa Muzinga bamubabaje hano. Rahimu Viana wenyine agiye kwishusha. Framo di centre barabona ko byakomeye. Ubusatirizi bagira barabe bongeremo ibindi birungo. Hano mu gisirikare wabambawe kuri stade Ngoma. Ibintu abantu batari biteze mwabantu mwe. Umugwi wifitiye amanota 7 kuva mu ntango za champion ariko uno musi wabambawe. Eka turabe hano biragenda gute birarangira gute urukino. Uno Elvis bariko baramuvurira hanze y'ikibuga biboneka ko yababaye. Eka turabe hano Confida hano aracomeka imbere arondera abagenzi we neza cyane. Muzinga attention Muzinga hano barinjira. Muzinga ariko uno muhunga aradekona. Muzinga hano eka tawe from body centre. Shiribel kwa Asumani acomeka imbere arondera Enoch hano azana kwa Shiribel arinjira ariko timpuma ndawuta muri kona kick nta bundi buhinga. Aho na muhungu Mosi Nduwimana auta ni kona kick rero ya Flambeau du Centre niko vyifashe. Tubaramutsa neza cyane bariko baradukurikirana neza cyane kumbonesha kuri Sanisa City barayiconga ariko bakizizamu ntibirarangira Roche Bigirimana ari hano kira ariko agapira baragafata. Eka turabe hano contre attaque ya Muzinga. Muzinga hano umupira uja hanze no gusubiza mu kibuga na Flambeau du Centre. Match hano. Match. Eka turabe hano barinjira Gakiza eme ariko baramucamwo. Ati wakoze ikosa eme. Gakiza eme ati wakoze ikosa. Neza cyane hano birakomera neza. Eka turabe hano ninde nimero 4 bamwita Confida aracomeka imbere arondera abakensi we hariya ku ruhande rw'imbere. Isakizimana ashira ku mutwe. Eka turabe hano nimero 28 Kasim ati ikosa hano igiye guhanwa na Flambeau du Centre nuko bavyifashe kabisa. Eka turabe hano Beni irakoze. Beni Kwande kwa Rere Kwande arere arazana hano kwa Reka turabe Rere akina Isa ariko Rere hano aracomeka arondera Shiribel aca ku ruhande. Shiribel tuyihimbaze ariko hano Shiribel wari yibiki umupira uramusiga. Yewe tereko imbere y'izamu hano Musongati. Abafana ba Musongati muri ka karere kabo akaguma ni kose ni keshi. Eka turabe hano twigarukire mu kibuga. Emega Kiza hano arashomekana agapasi. Eka turabe hano barakizizamu aneza cyane. Hono ninde Kasimu barinjira. Muzinga barinjira. Muzinga arabakata mu bise. Muzinga arabica hano no muhungu yewe gayo mana we ninde bamwita Celeste. Ibintu ari karakora Celeste aracomekera nde nimero 30 aninde Muzinga. Eka turabe Muzinga musantere yewe byari bikomeye meza mu gihe Flambeau du Centre. Eka turabe hano barakina neza cyane hano urukino match kari
yewe muntu ataje kuri stade Ingoma uyu munsi match isumbye izindi match zose twahora tubona hano ntuvuge ngo derby hano y'Igitega yewe ba hano Asumana Misa ajyamye mu kibuga Asumana Misa ajyamye mu kibuga ikarata y'umuhondo hano igiye gutangwa kuri nde ikarata y'umuhondo kuri Celeste Kwizera ati wakoreye ikosa Amisa Asumani ikarata itanzwe n'umwanya wahaciye atawuzi n'ivyabaye ivyo ari byo katurabe hano biragenda gute mw'abantu mwe match yahagaritse imitima abantu batari bake impande zose barindiriye ikivamwo katurabe hano ku ruhande rwa Muzinga hari umukinyi yababaye nimero 2 bamwita gute Elvis Manirambona yari yababaye ariko asubiriye kubabara uno arahavavamwo hano kuri stade Ingoma ibintu byakomeye imatch yahagaritse imitima abantu bose bava bakagera yewe umuganga hano bongeye kumuhamagara uno umumenyereza ndabona yamaze kwitegura gira hamwe abantu mwe hano birakomeye yewe ibintu birakomeye hano kuri stade Ingoma urukino rwahagaze gato hariko abafana bobo bamusonga atakamurare hariya bavuga ati Muzinga tugumiriza birangire gutya reka turabe hano ona munyezamu arawakira neza cyane hano Rahim Via avuye kwishusha katurabe hano neza cyane bari Muzinga bagenda Muzinga katurabe Beni irakoze ahagara neza cyane Beni katurabe hano Isa Akizimana Kizizamu katurabe Muzinga hano kano turaberere hano Flambeau du Centre kwa Gilbert acomeka imbere arondera Mavugo Cedric Mavugo arinjira asubiza ku ruhande rw'inyuma kwa Rere hano arabaraba acomekera Roger Bigirimana Roger ku ruhande Roger mukabubisa hano yini shuti katurabe ariko barawufata Muzinga bakizizamu katurabe hano Roger hano katurabe hano Muzinga bakizizamu katurabe hano Muzinga barinjira katurabe Muzinga chomekera uno muhungu nimero Diodone katurabe Isa Hakizimana hagarara neza Isa ati amuhenuye hano impinduka ku ruhande rwa Flambeau du Centre hano Flambeau du Centre bariko bararaba ngene bohindura ubusatirizi Rahim Via yinjira mu kibuga havayo Cedric Mavugo hano Mavugo inje katurabe hano Flambeau du Centre mari ntakagera ariko arakenyura mu busatirizi kugira barabe ngene bigenda mace kari hano stade Ingoma reka turabe hano biragenda gute konga neza cyane hano ku ruhande rw'imbere Shiribera rakata azana kwa Enoke Kiwara Enoke arinjira Enoke araduga Enoke hano arabacamwo Enoke ariko kona kiki hano ya Flambeau du Centre nk'abantu mwe hano ibintu byakomeye ahubwo nyene muze mudushimira ku match yose tuyibereka ahandi ho abataje kuri stade Ingoma mwari muhombye icyo tubasaba ni subscribe amuciye kuri chaîne yacu ya YouTube na Facebook Sunny Stars TV tuba tuhari uburongozi bwa Sunny Stars TV novuga dushimira cyane witwa City Promoter
abona ko hano yavuze ati nzogerageza mu gisagara cya Gitega, ateye amateleviziyo yo ku mbuga ngurukanabumenyi, atubona ko ari na make, ati tugende natwe tubakorera umuti kabisa. Uko biba byifashe hano, urukino ruhagaze gato, habaye iki hano? Bari bagiye kuraba uno mukinyi wa Muzinga, ashobora ko yagize ikibazo bamusohokanye hanze. Hano umuhagarikizi araza gutanga uburenganzira, ninde hagaze kuri no corner, ni Rahim Via yinjiye, nta n'iminota 3 irahera. Turaba ivyo agiye gukora. Flambeau du Centre hano mwihesha gateka mu yico, yewe hano murahatswe Muzinga bari babari igori. Isakizimana hano acisha ku ruhande, gaturabe hano umupira no gutereka imbere y'izamu. Bonga neza cyane hano ku ruhande rwo hagati. Asumani amisa acomeka imbere, arondera Rukundo Benjamin Rukundo aragarukana kwa Roger Bigirimana. Roger hano arasubiza inyuma kwa Asumani Amis azana kwa Beni Irakoze. Beni arazana kwande kwa Kiwara. Tumebarikiwa Enoke Kiwara arakatisha kantu kubwenge, azana kwa Asumani arabaraba n'umukasere wo hagati. Hano Muzinga batereka ku mutwe, reka turabe hano urabumuhereza n'akazi kanyu. Ino ni contre attaque, barabacamwo Ndabira baragiye Isaka kuroba azoba guhejeje. Reka turabe una muhungu, reka turabe Muzinga yewe Muzinga, muze mumbwire no ko ari ya Muzinga twari tuzi. Reka turabe Ronare hano arawufata, azana kwa Roger Bigirimana. Roger na Rukundo Benjamin. Roger ku ruhande muri mukorumbone. Roger centre wewe, ariko una munyezamu aragatora kano gapira acamekera nde hariya. Nimero 24 bamwita gute? Bamwita Mosi Nduwimana. Mupira bawuta ku masanganzira hano bagusubiza mu kibuga n'amaboko na Muzinga. Reka turabe hano Jire Masumbuko arakwakwanya n'amaboko, ararondera mugenzi we ku ruhande rw'imbere Murisho, ariko hano mupira usubira hanze. Barakwakwanya Flambeau du Centre kwa Asumani Amis. Asumani nyuma ku munyezamu MFLS Ndize. MFLS arazana kwande kwa aracomeka imbere, ariko batereka ku mutwe. Ibintu bikomeye cyane hano. Hano barakwakwanya neza cyane. Muzinga basubiza mu kibuga n'amaboko. Reka turabe hano Lele azana kwa Asumani kwande. Reka turabe hano Enoke, tumebarikiwa Enoke Kiwara. Enoke araduga hano. Gilbert tuyihimbaze barinjira. Enoke hano, ariko Muzinga bahagarara neza, gonga neza hano, barinjira. Reka turabe Flambeau du Centre barondera igitsindo hasi hejuru, ariko biranka. Reka turabe Via Rahim ayishuta, ariko umupira uje hanze. Rero gutereka imbere y'izamu rya Muzinga mw'abantu mwe. Muzinga bahagaze neza kuri no jurune ya 24. Reka turabe hano neza cyane Muzinga bacomeka imbere baronderana, ariko Isakizimana arahagarara, azana kwande kwa Asumani Amis. Asumani nande arakina nande hano. Reka turabe Beni Irakoze. Beni kwa Kiwara asubiza kwa Gilbert ku ruhande hano. Tuyihimbaze Gilbert baramukorera ikosa rikorewe Gilbert. Tuyihimbaze barakwakwanye hano. Lele kwa Rahim Via Rahim Sengiyumva azana kwa Lele Leonard azana novuga kwa Rukundo Benjamin. Reka turabe hano Rahim hani shoot, avuga ati buno kubarizayo, ati byo gucenga byananiranye. Yewe hano turi mu gisagara cya Gitega, Stade Ngoma. Flambeau du Centre bakiriye Muzinga. Ibintu byabaye ingoma ubusa ku bundi kugira mu minota ya nyuma.
Eka turabe hano ku ruhande rw'inyuma Isa Hakizimana Isa arazana kwa Beni Irakoze urukino hano bashobora gutakaza amanota 3 Flambeau du Centre baravye nabi kuko kugeza n'ubu 0-0 eka turabe hano Rukundo Benjamin akagucamwo rarara kona kiki ya Flambeau du Centre bariko baragerageza ariko ibintu vyanse pe hano nindagiye kuyikata ni Roger Bigirimana baba bareka turabe hano birakomeye imbere y'isaha mu rya Muzinga birakomeye hano Roger arasubizayo centre yewe mwicunge ariko uno munyezamu ahagarara neza igipira gitari inyuma kona kick nyingine Flambeau du Centre bariko baratsa umuriro muri Muzinga ariko vyananiranye umunyezamu ariko ati hano uno munyezamu wa Muzinga ati nababaye iminota arayivungagura ati se vyorangira gutya ariko arayivungura iminota hatari hano umunyezamu wa Muzinga yababaye araryamye hasi akamoni kenshi ku bafana bamusonga ati bavuga ati mana dusenga ati ntivyorangira gutya ati basi bakadusumbya agatambuko gatonya tibutse ko ari imigwi mikebaye mu gisagara cya Gitega hano rero bace baza bagasenga isengesho ati mana dusenga tutabona ati dufashe birangire gutya basi baturushe ati agatambuko gato eka turabe hano ibintu bikomeye cyane hano urukino rusa n'ugwahagaze gato ko baravura umunyezamu wa Muzinga nuko byifashe nuko biba byifashe kabisa Mambo mbaya hano kuri stade Ngoma mambo mbaya mace kari hano tubamenyeshe kari umunsi ugira 24 w'ihiganwa rya Primus League n'inkino za mbere zibanze urukino Flambeau du Centre bakiri umugwi wa Muzinga ni ku munsi ugira 24 ibintu hano vyakomeye cyane ubusa kubundi ku mpande zose Eric Joshua tubatiri kumwe gatanu kuri kagenzi kako Ferna hariya kuri kamera atwereka ibintu uko biba vyifashe hano rero niko biba bimeze turabe hano ino kona kiki barayikata turabe biragenda gute uno munyezamu yasohotse reka turabe ariko ati hagarara mupira ugwa ku muhagarikizi bari bagiye hano bari binjiye match ishobora kurangira uku match yasigaye iminota mike yewe hano reka turabe Muzinga bacomeka imbere ku mupira ufatwa na MFLS Ndizeye MFLS yawucometse uzanye kwa Enoke Kiwara barasubiza mu kibuga umupira n'amaboko reka turabe Leonard Gakwaya Leonard kwa Gilbert Tuyihimbaze Gilbert kwa Enoke araduga Kiwara arinjira umukore ikosa n'akazi kawe reka turabe ino yari centre ariko ahagarara neza Kofida Rubugebuge biragenda gute hano
hano umupira uje hanze no gutereka imbere y'izamu rya Muzinga. Hano umupira uje hanze, birakomeye cyane hano. Hano ko rero reka turabe hano umupira uje hanze kandi no gusubiza mbere nako mu kibuga na Flambeau du Centre Rahima araconga ino centre ariko Muzinga bahagarara neza. Reka turabe hano Muzinga barahagarara neza. Reka turabe baraduka hagati mu kibuga. Isa Kizimana ugasamara ariko asubiza inyuma kwa MFRS. Ndize MFRS hano acomeka imbere ati nta handi ho kujana ni hari imbere. Reka turabe hano hano umupira uca hanze barakwakwanya Roger Bigirimana centre ariko kona kiki hano yindi ya Flambeau du Centre. Hano bariko baradefanda Katara barayikatariza cyane Roger Bigirimana ariko iyindi kona kiki hatari hano imatch ishobora kurangira gutya. Reka turabe hano no mahigo ya nyuma Roger arayicomeka neza cyane ariko iyindi kona kiki. Kera tugikina umupira w'ibishanda wamashashe hano twese tuvuga ngo zitatu ni penalty, ngo zitatu penalty. Hano rero zayizakwira ikatareza yewe petashani waho Muzinga hano kuri kona kika yaritewe na Roger Bigirimana. Hano Gilbert tuyihimbaza neza cyane kubusa amazi no guhagarara nabi kw'abakinyi ba Muzinga. Konga neza cyane igitsinda cya mbere Flambeau du Centre kimwe Muzinga ubusa. Hano rero ibintu birahindutse, imitima y'abafana isubiye hamwe. Abafana ba Flambeau du Centre nabongeye gutekana mamba kwisha hano kurundi ruhande abafana bamusanga ati batekana ati hano baradupfunza umunwa. Yewe ibintu barabizanye yindi sura kuri stade Ngoma. Ya Omar ntakagaro hano kajisho kagaruka ati ubu rero tugomba dukine hano. Mamba kwisha hano urukino nagwa rushobora kurangira umwanya wari wose. Eka turabe hano hagati mu kibuga. Eka turabe Gilbert azana kwande kwa Roger Bigirimana kwa Rukundo Benjamin. Rukundo arakata Benjamin. Rukundo arinjira ati mwamukoreye ikosa mwamujyamitse ati ni karata y'umuhondo kuri Dieudonné hano kizigenza wa Muzinga bamuramba ikarata y'umuhondo aho kababyifashe. Yewe hano ibintu bizanye yindi sura kuri stade Ngoma. Abafana hano reka turabe Omar ntakagero hano yahagurutse bose hano ati mwitonde mwabahungu mwe timbere mwegera inyuma ati fata ama position twarangije ati twihereje ati 3 points ati izo ya Flambeau du Centre bihereje kazi memarizika hano mambo kwisha. Muzinga hano mwasamaye ari nako Muzinga hano ibyo gukoroka neza cyo tubiharura n'uru rukino rwa nyuma bari bafise kwa mahigwe. Eka turabe hano arayicomeka Rahimu pia ariko mupira ucisha ku ruhande uje hanze neza cyane. Hano urukino rushobora kurangira umwanya wari wose
abakunzi b'umupira w'amaguru abafana batanguye kwisohokera kamwe kamwe. Mbonesha kure ni Sunny Stars TV mudusanga ku rubuga rwa YouTube mwanditse Sunny Stars TV muca mudusanga ko neza neza. Eka turabe hano uko biri bugende. Rahim via Sengiyumva hano kwa Asumani Miss Emega Kiza arabongeye arabongera ikindi ariko hano akata byinshi umupira uramusiga. Eka turabe hano Beni Irakoze kwa Kiwara Enoch Eka turabe hano Isa asubiza inyuma tubu ati naho turata twogenda turatumanyagura ko hano ku ruhande rw'inyuma Flambeau du Centre barakata neza. Isa Hakizimana azana kwa MFLS. Eka turabe hano Beni Irakoze kwa Fales Eme atanguye kumara kanya gake. Eka turabe hano Muzinga hano icyo musigaje no kudefanda ntibibe byinshi na yahandi hoho byamaze kurangira. Eka turabe hano Muzinga barakata neza cyane umupira uramusiga. Muzinga hano barasa neza cyane numero 20 bamwita gute. Eka turabe hano Muzinga hano arakina nande na Celeste baramurondera ariko Isa Kizimana hano aho mupira unamuhunga wishirira hanze. Diedone auta hanze wenyene. Mambo mbaya hano kuri Stade Ngoma ibintu bihapuye bihinduka. Igitsinda kimwe cya Flambeau du Centre ku busa bwa Muzinga iminota ni ya nyuma. Eka turabe hano barakwakwanya hano Muzinga. Eka turabe hano Flambeau du Centre amanota 3 bakuye kure hariya kure ku mupaka w'intara ya Gitega mu Ryansoro. Eka turabe hano imatch ishobora kurangira umwanya wari wo wose. Abafana ba Flambeau du Centre hano barika baritambira kiri wanzenza ati twihereje full time match over urukino rurarangiye. Flambeau du Centre kimwe Muzinga ubusa match kwisha nuko biba byifasha hano kuri Stade Ngoma. Twari kumwe rero imbonesha kuri Sunny Stars TV urukino rero rurangiye ku ntsinzi ya Flambeau du Centre muri kino gihe baciye bagira amanota 45. Muzinga yoyo ni hahandi nyene muri zone rouge ikaba ari nayo ikinyonga hano Muzinga ibandanya yibereye muri cya kibanza cya nyuma. Hano kare biba byifashe tubandanya tubipuriza kugira ibihe byiza bariko baradukurikirana. Tubasabe kugira subscribe, share na comment. Eric Joshua twari kumwe kuri micro imbonesha kuri ni Sunny Stars TV aho musanga ko amakuru yose bagiye atandukanye yaba y'imikino yaba y'utugenegene imico kama n'ibindi bitandukanye byose rero turaza tukabibashirira ko urukino rero nkuru rwose mushobora kuca muri urabatangorane nimwe. Nuko tubandanye tubipuriza kugira ibihe byiza kuri micro mwavyumvise Eric Joshua kuri kamera hariya twari kumwe na Ferna. Tubandanye tubipuriza kugira ibihe byiza. Ciao.